Nongere mbwire n'abantu bariko baravuga ubujambo bwinshi ngo sinari gukurikiza indirimbo ndi kumwe na D1, ndafise indirimbo ndi kumwe na Mario, ndafise indirimbo ndi kumwe na Kivumbi. Ariko abantu bamenye kuri aha nihe byari kuba ari byiza ndabasangije umuririmbyi w'umurundi apana umuririmbyi wo hanze. Rero n'izindi bitege ko zije ariko babanze bagende barabereka sha. Bisigura ko ari abantu bariko barajije bavuga ko utari gukurikiza ino ndirimbo. Uno musi ku bantu basanga bazisimbiza bamuzi nk'umuntu agwanya kiriko akiri Batman, ariko wagaragaye amasanamu yawe handitse ati ya modoka bahabwa na Superbat bayihaye ibimaraya. Uno musi wagaragaye nk'uje kumushigikira nka kawaida mu gihe abantu bari bazi yuko mufitanye ibibazo hagati nabo. Kubera ikiboneka hano hari umuntu yapostinze avuga ati uyu mwaka D1 arakaniye ya mamodoka yahabwa Kiriku uyu mwaka D1 yoba yiteguye. Impamvu ndabivuze niji inyuma yo gusohora indirimbo twarabasize uri kumwe na Eripro ndetse no muririmbyi Adrika Kim, umwe muri generation nziza cyane. Uraduha indirimbo uri kumwe na Kiriku Akiri. Inyuma y'indirimbo ya Kiriku Akiri twabonye ama post uri kumwe n'umuririmbyi Dramati muri studio muri kumwe n'umuproducer Bitarego, umwe mu mpano novuga yuko igihugu kiriko kirategura neza bivanye n'ibikorwa ariko arakora muri kano kanya. Twitege ko uyu mwaka D1 yiteguye ya mamodoka yagenda kwa Kiriku ashobora guhindura direction akaza kwa D1. Yes, wakunzi ba Star TV, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanje ni Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fasha warafashijwe, Mr. I don't care, Sharp man. All the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa. I love support everybody in our country. I love it if you love me. If you don't, I don't care for that. So now tugiye mu gikorwa kidasanzwe, n'indirimbo rekasha umuririmbyi Kiriku Akiri ari kumwe na D1. Tugiye kuyigira iki? Kuyereka abarundi, kuyereka abene gihugu muri rusange. Ubu Burundi n'ubwiwacu, Burundi buri mu mutekano udasanzwe, ni igihugu cyiza cyane, igihugu cy'amata n'ubuki. Let's go! Yes, of course, murabona umuririmbyi D1 Kiriku Akiri Badman. Ubundi dushigikira umuziki mwiza, dushigikira umuziki uryoshe, dushigikira umuziki umeze neza, umuziki ufise amasanamu meza, umuziki wanditse neza, nivyo dusupportinga. Yes, Kiriku Akiri mu ndirimbo nziza cyane, indirimbo ifise amasanamu meza cyane. Uyu unye ni wasanzwe araba umutekano wa Badman, mu basaza beza cyane. So umuziki mwiza, amasanamu meza, inyandiko nziza, nivyo dushigikira. Let's go.
Ya nkuko bisanzwe urabona ko ari amateka ya modoka bahabwa na Superbat. Bagize iki? Bayihaye abamaraya barayigonga. So abakunzi ba Star TV, of course my name is Starboy the Ship. Tuko pamoja na Simbizi. Very soon tunaenda wapi? Tunaenda kule Afrika, tamani Afrika. Ubu umuntu wese akoze amateka abikunda byanka niho mbandi ni uburi ibintu bwa mbere bibaye kabisa kuza kwamisha baki abanyabujumbura abene gihugu kabisa. Yes of course murabona ko ni imodoka irimwo wo bita D1 na Kiriku Akiri. Uno musi ku bantu basanga bazi Simbizi bamuzi nk'umuntu agwanya Kiriku Akiri Batman, ariko wagaragaye amasanamu yawe handitse ati ya modoka bahabwa na Superbat bayihaye ibimaraya. Uno musi uragaragaye nk'uje kumushyigikira nka kawaida mu gihe abantu bari bazi yuko mufitaniye ibibazo hagati nabo. Kubera iki kuboneka hano? Jewe ahantu hose ari terambere ndahaba. Sije nahabaye urabona yuko na Gwaga Group Company. Nayo nabana kwihari. Nabo bahageze. Nabone ba cameraman. Erekere rya boro hari. Ijani. Sikuri kuna Superbat. None ahantu ho bakiriku akaba na Superbat reka kuhaba. Bisigura ko wewe uje ku nyungu zawe. Meme na video bayikore muri Superbat ndana aho ndahazi ni mu Ruganda. Uje ku nyungu zawe n'uje ku nyungu zake. Inyungu zanje ni z'umuziki muri rusange. Bisigura yuko inyungu zanje ari z'umuziki nizakiri kuzirimwo. Kabisa. Ngomba kuba akoze ikintu kinini antumira atantumira ndahaba. N'umuziki ugiye kukuriza iki? Rutemikire. Utema. Naho ne tugomba kugira iki? Tubwizwa gukora. None Natasha niramuntanije nawe. None Kiriku niramuntanije nawe. Ntubizi none? Uwo baguteranije nawe yari Natasha yaraguhaye inoti kuri mariage. Kiriku baramuranije nawe mugabiterambere y'icyo tegeza kuri kurikira. Kabisa. Na Natasha baranteranije nawe mugabiterambere y'icyo tegeza kugira iki? Kuri kurikira. Uyu muziki wa D1 ari kumwe na Kiriku uvuze iki kuri Simbizi wa Semavumba na cyari muri ryaterambere ry'umuziki? Ni ibintu byiza ni collaboration. Kera bari bazi yuko urondeye amakolabo muza yo hanze n'abarimvye bo hanze ko ari hukura. Mugabo uno musi abana yuko abarimvye bone maze gutahura ati reka twenyene tuduzanye kuko mon frère mu Burundi honyene niho batanga ubushimwe bw'imiduga. But this guy ari talented, ari talented mununga bamwita mununga. Uyo yitwa mununga y'Ibutanyerera. Akaba ari kumwe na Nikidoma cha hehe cy'Ibutanyerera. Ibutanyerera bara. Ibutanyerera ni ngorane. Niyo mpamvu rero ini support. Kabisa. Bagacha bari kumwe na Simbizi wahe wasema Ibutanyerera. Ibutanye oya mu Cibitoki. Mama navuka Ingozi. Ugasaka ko mu nkurayo. Wori hose Ibutanyerera. Simbizi wahe Ibutanyerera. Kiriku wahe Kiriku Ibutanyerera. D1 wahe Ibutanyerera. Allo. Kabisa of course turi neza neza. Video yakoze John w'Iburunga. Iburunga Makamba. John Rare wahe era bakwanditse. Basubize nyuma turabe. So nkuko bisanzwe kumwe na Simbizi wa Semavumba turi kumwe hajya na D1 Kiriku arasohotse mu modoka musaza musaza Batman usaduhuye byo babipfuye hajya nuza kumwegera oya kirazira yego papa kirazira kwe
Tupangane. Tony! Tony! Uko biri kose turi kumwe na Badman, indirimbo yamaze kuja hagaragara,
Brother, felicitation kuri video nziza cyane my brother. Asante sana brother. Umeze neza Kiriku? Ndashima Imana. Wiyumva gute ni indirimbo novuga yuko hari haheze akanya katari gato waduha indirimbo imeze neza, indirimbo novuga yuko indirimbo yanezereye abarundi bose muri rusange. Uno munsi urashize indirimbo hanze uri kumwe na D1. Ino ndirimbo ugerageje kuri amasanamu meza cyane. General buri gihe abikora neza. Rero byari bimeze neza kandi nshimire na D1. Kuba naramubwiye icyumvira akagishima. Nongere mbwire n'abantu bari ko ravuga ubujambo bwinshi ngo sinari gukurikiza indirimbo ndi kumwe na D1. Ndabise indirimbo ndi kumwe na Mario, ndabise indirimbo ndi kumwe na Kivumbi. Ariko abantu bamenye kuri aha nihe byari kuba ari byiza ndabasangije umuririmbyi w'umurundi apana umuririmbyi wo hanze. Rero n'izindi bitege ko zije ariko babanze bagende barabereka sha. Bisigura ko ari abantu bari ko barajije bavuga ko utari gukurikiza ino ndirimbo. Ariko kazina kanje jewe ndikorera benshi ashobora kwibaza ati impano yawe ndetse n'impano ya D1 ni impano zibiri zikomeye cyane uburyo zari gukora n'ikindi gikorwa gitandukanye na remix ivuze iki kuri Kiriku gukora na remix na D1 mu gihe mufise imyandikire myiza ari gutuma mwandika n'indi ndirimbo atari remix bivuze iki bino bintu? Nta wamenya yuko atari n'izindi twakoze, ashobora kuba ari n'izindi twakoze ariko twabonye ari byiza gukurikiza iyi twebwe twakoze kubera ko indirimbo jewe nakunze niyo mpamvu namurondeye kandi nawe yarambwiye yuko akikora yari yanyiyumviriye ariko ntiyatera iyo ntambwe yo kuza kumbwira. Rero dushobora kuba twarakoze n'izindi ariko twashimiye kwanza gusohora iyi. Ugerageje kuri video irimo creativity ikomeye cyane twabonye umusaza simbiza ariko arasoma igitabo ya modoka nahabwa na Superbat ngiyo bayihereje ibimaraya kubera iki creation Serewe baza John Hellas Koko imodoka ya Superbat yarahawe n'umumaraya cyangwa n'ubundi ni content nye Nzo baza Hellas niwe yatanziriye creation dukora video zikora Hellas agenda ririmba kabisa. Twabonye umusaza simbiza aza kugusupporting tuvuge ko yaje wamubonye kasha. So nkuko bisanzwe abakunzi ba Star TV ni indirimbo yagiye agaragara kuri no munsi ni Kiriku Akili featuring D1. Uno si kumwe na D1 twari kumwe na Kiriku nkuko bisanzwe murazi komeje kuganiriza Kiriku turi kumwe na D1. D1 mambo vipi? Fresh kabisa. Umeze neza my brother? Cyane gose. Inyuma yo kuduhereza indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo rekasha ni indirimbo novuga ko yabaye hit song. Uno munsi harasohotse indirimbo uri kumwe na Kiriku novuga yuko ari remix. Kubera iki shangazi baranzi. Ayo usanga ukunda ibishangazi musaza. Gakega kugasanga biracamo. Diaspora. Kabisa. So uno munsi hagaragaye indirimbo novuga ko ari remix mu gihe abantu benshi bari biteze yuko bivanye nuko muri abanditsi beza cyane urumanditsi mwiza Kiriku Akili n'umwanditsi mwiza benshi bari biteze ko muza gukora ikindi gikorwa gitandukanye na remix ya rekasha kubera iki remix hatabaye ikindi gikorwa gishasha nkuko Kiriku yavuze ko bari ibindi bikorwa. Ibikorwa birahari bisanzwe nk'aba artist dutegura byinshi rero twakoze icyo umutima ukunze kandi twabonye ko abafana bashaka kubikunda kandi nzi ko bazobikunda cyane twasaba supporting kuko ni indirimbo nziza twese no kuvuga ngo ni remix irameze nk'aho ari shasha kuko hagiyemo umu artist mushasha verse ya mbere kumaze kuyumviriza ni verse shasha ntabwo ari ibyo bya bindi naririmba so urumva ko ari ibintu byinshi bishasha. Yego ni D1 yarasanzwe afise fan base bisigura ko kuri no mwanya Kiriku na D1 nta uri kwa duzu wundi cyangwa manura wundi ahubwo babafana banyu nibo mwafashe mushira hamwe ati kubera iki tutokora igikorwa hamwe turi kumwe. Uno munsi tuvuge ko inyungu kuri D1 yo biri he itandukanye niyo twaba tuzi turakeneye ingufu ziri hamwe nk'aba artist kugira ngo tuzamure umuziki wacu ujabuke igihugu. Kubyo rero mbonye umu artist runaka byo kunda twakorana birangira cyane gose ko tugiye gushaka ingufu zimwe hamwe. Ingufu ziwanje ziri hamwe n'iziwe na Kiriku byatuma turonka igikorwa kinini kuko ifise nkuko bivuze ifise fan base wanje nafise yiwe ico gihe izo nguvu zacu tuziteranje cyo kinini cyane ndizeye ko ibintu bizogenda neza cyane kabisa. Ari featuring nyinshi ziba ariko umuntu akaza kubera ko yakunze igikorwa cyangwa undi akaza nk'umufana koko kuri Kiriku yoba yegereye izina D1 mu buryo bumeze gute kubera ko turazi ko umuntu ashobora kuza nk'umufana cyangwa akaza nk'umuntu aje gukora cyangwa akaza nk'umuntu yafanye ibikorwa byawe. Izina Kiriku ryaje ku izina D1 gute uburyo bumeze gute? Twebwe aba artist turakundana mvuge ko je muziki wanje mba numva ndagukunda nkuko umufana ashaka gukunda kuvuga ndi wa muntu wambere ashaka gukunda muziki wanje imbere yo kumufana gukunda. Rero na Kiriku ndanamushimira cyane kuko ni cyumvire yagize
ndanababwira ukuri ndanayandika indirimbo nari nimvye yuko twayikorana mugabo kura ko nariko ndihuta ndavuga reka ndayikore uko nyene mugabo mu nyuma ndamushimye cyane kuko ikintu twagikunze mu artist yagikunze biroroha cyane gose yaciye anya approaching arambwira ati ndirimbo na gute tuyigize guca turayikora ibintu byiza cyane gose kabisa kwimviriza kabisa barundi mu ba artiste batatu dufise canke bane novuga yuko ugerageje kurareka tuvuga ibitigiri by'abantu batatu bafise ama views menshi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi uri umwe mu bagize abo batatu canke abagize ico gitigiri cy'abantu batatu barabwa cyane twitege ko ino ndirimbo nayo ishobora kugira kure cyane kumbure y'ama views wahora uronka ku rubuga rwawe no kwakira kuko tuba tugiye kuyabona uwo n'umugambi w'Imana ariko kandi turavyizeye kubera yuko abarundi nibo twizeramwo twizera mu fans bacu umuziki akunda umuziki wacu Burundi ndetse n'abakunda umuziki muri rusangi hanze y'igihugu abantu nga mu gihugu rero kubera ko ari umugambi w'Imana Imana izohezagira abafana ibahe ubushobozi bushobora gutuma bayitaho indirimbo yacu bayikunda kuko iraryoshe hanga amajambo meza ndaza yuko abafana muze tumara amaza none bashobora gutumara amaza ndizeye ko bizogenda neza cyane kabisa hari umuntu yaposinze avuga ati uyu mwaka D1 arakaniye ya mamodoka yahabwa kiriku uyu mwaka D1 yoba yiteguye impamvu ndabivuze n'iyi inyuma yo gusohora indirimbo twarabasize uri kumwe na Eripro ndetse no muririmbyi Adrika Kim umwe muri generation nziza cyane uraduha indirimbo uri kumwe na Kiriku Akiri inyuma y'indirimbo ya Kiriku Akiri twabonye ama post uri kumwe n'umuririmbyi Dramati muri studio muri kumwe n'umuproducer Bitarego umwe mu mpano novuga yuko igihugu kiriko kirategura neza bivanye n'ibikorwa ariko arakora muri kano kanya twitege ko ubu mwaka D1 yiteguye yama modoka yagenda kwa Kiriku ashobora guhindura direction akaza kwa D1 je na mandi ready ariko nibivuze yuko umugambi w'Imana ureka kuba sibyo je buri mwaka na mandi ready kuguhatanira ibikombe novuga canke novuga irushanwa byose shobora kuza na mandi ready ko noja muri byo kuko n'indimbo dukoze no munsi reka shaba ya kabiri muri Sanganiro Award of course yarose ikibanza ciza cyane gose bisigura yuko je nta ntege mfise zo gucika ndize yuko umwaka ni wakwangu kabisa umwaka wangu kabisa shobora kuvuga ati abantu baba bashaka kuguca intege sometime ariko no banabivuze muri ino nzira aba artiste menshi bamaze kwandika izina canke bamaze kugira na hit song imwe canke zibiri hari abafashe Rutemikire rafise hit song imwe wowe uno munsi uri mumwe mu artiste novuga yuko urafise hit song zishika nka 10 bivuze iki kubona gushaka kuno munsi D1 atarafata Rutemikire na waje guca y'abazungu hariya ahura n'umuzungu akamucorera ntabwo no bimenya bitandukanye no muri Afrika ntabwo no bimenya kubera iki cyose je ndacavuga ko ari umugambi w'Imana gihe cyawe kigeze ciza cyo kuronka ibintu urabironka kandi nta muntu azibira so je ndarindiriye kandi nzeko bizogenda neza cyane niyo mpamvu ubona nkora cyane collaborations n'ibindi bikorwa byose sakwa gukora kugira ndabe yuko ico gihe kizoshika ariko buri muntu wese afise umugisha wiwe nishimiye iterambere ya buri muntu wese mbonye mu artist asohoka dukora akazi kamwe biranshimisha kubera yuko nanje menyereka yuko umuziki wacu ufise agaciro kandi ko nanje nzogende one day mugo bisigura ko nzocangire no munsi so ugendeje undi yagiye no munsi ndishimiye buri kintu cyose kiba mu muziki w'u Burundi kigateza imbere muziki w'u Burundi kabisa hano turi kumwe n'abafana bavuze iki kwizina D1 ego nitworonka ibyo tubaronsa nk'aba artist aje ku ruhande rwanje barankwirikirana baransapotinga ariko sikuvuga ko mba mfise amafaranga ndetse nawe sikuvuga ko ufise amafaranga menshi yo kuba bano bantu bari hano ubavuze ko ikina cyane cyane ko bakunda ibikorwa byawe bano bari ngaha n'abafana b'umuziki ndetse n'abatari ngaha no munsi muri kano kanya kuba ahatwaye mu gikorwa cyo kurasa indirimbo yitwa Rekasha Remix katuvuga ko Rekasha part 2 abari ngaha rero vraiment mwubaho cyane sivyo n'abatari ngaha mukunda umuziki wacu mwubaho cyane twebwe ibikorwa tubikora kubera yuko mwe muhari sivyo je nimwe mutashe mukavuga ati jewe umuziki ni mushaka webe ntiduhari duca ndabiheba gusa ko muhari sishobora kubiheba so abafana ba boss bacu ndanabipfurize ko babandanya gutera imbere bakaronka uburyo bwinshi amafaranga menshi usi kuko mbuteye imbere bizabihetse umuziki uzo gutera imbere abashabiko umuziki mu gutera imbere abari hanze y'igihugu abari mu Burundi abari kwisi yose gutera imbere mushikira umuziki neza mu gukunda munawushigikira sivyo apana kukunda gusa adure kwibarabara atera ndimbo ndayikunda ariko mu gukunda munawushigikira sivyo none kuko mubikora ari mubandanye kubikora merci kabisa mu gusozera amasanamu meza yakozwe na General ne ya message twa General Kombore tuce tuzenge metero General kabisa respect nabwo ari Burundian gusa ni East Africa ndetse ashaka kwa worldwide byose bikorwa ari marakora biraboneka cyane so nababwira yuko kabisa respect sana kubikorwa dukoreye kubikorwa ukorera abarundi muri rusanga bari byo Burundi vraiment ni kweza giye banaye kubushobozi bunini cyane kabisa izina simbizi ryagaragaye
yije kuba supporting. Namubonye. Umusaza wamubonye ko ari no muri video. Ujya niwe yampaye izina Mununga man. Yese Mununga. Neno ri Islam zase. Kabisa. Ndabereke. Yo brother nini. Respect man. Yeah man. Felicitations, congratulations. Unity 1. Ndayikengurukiye Dieudonné. Mwamubonye? Dieudonné. Imana iratanga. Kabisa. Turi kumwe. Yo. Safi sana. Yimesha. Yes. Reka turamufana w'ukuri kwa Muhiburete hafi. Ave turabe. Mufana w'amwita umufana w'ukuri. Amuhiburete sha yihashure sha. Kabisa. Yo. Ya Diwane bamuhaye iruze nyimwe uretse imwe akiyatanga umutayi wa 20000. Bro yo 20000 uyakiriye gute bro? Kuronka amafaranga avuye ku muntu fana. Umuntu kurikirana. Ibaze gutanga iburetse imwe karonka 20000. Usaza umufana bro? Kabisa. So Diwane akaba aratanze inoti. Inoti y'ibihumbi